reception rero ngaho rero ngo turavuye tuvuye muri reception je narinzi yuko ikintu ca mbere reka kwanza ntangura kuri Simbizi guys Simbizi yaraje arahaseruka Simbizi yaraje kandi yinjira abastar bari bamaze kwicara ya twe twagiye abastar bamaze kwicara turinjira twasa nabinjiye ijyanyuma Simbizi yarafashwe nabi ya ntivyanyoheye Simbizi yarakubaguwe muri reception bodyguard ki bodyguard guys no mona ko Simbizi kwera akuriye gusohorwa ibaze vrai none uba wiyumviriye basikurungi ku bodyguard ngo aje guys mwe wamuza akamaro ka Simbizi ari ibintu bitangaje nyene umuntu nyene adashobora no kwihanganira self objective yo gutsinda voilà bene umukoca wabo boneka ko Rukundo FC ari team yari yarateguranye yari yariteguriye runo rukino ego frame ariko abaririmbye aba all star bacu equipe yacu boneka ko neza rujye rukino hago bashaka kuruvyazamwo kuvugwa ko jewe je sishaka gutahura umuntu ashobora kwijyamika hasi atacabaye kugira uvugwe gusa muri micro ati randi promoter araguye rero abaririmbye bacu ntawo bihamya kuko je sindi mubiri wabo mugabo ntibitawuritse ukuntu ushobora gukira iminota vuga n'ukuri na kimwe yarabaye none randi promoter ntiyajyamye vraiment mumubona bo babyita guhiga content nuguhiga content kugira guhiga content kavuga ati kubera ko uravye cyangwa mubiba ku baririmbyi bose iyo bishikira umwe cyarageze igihe numva nubwo navuga ati nurega mane ko abaramplace usanga muri equipe baharuye bigenda gute bava bahera mu minota 10 ugasanga hajyamye 5 nakintu bagishije nk'ico uzinga abantu bagiye kurondera intsinzi bagiye kurondera showbiz amafyeri mu kibuga kweli nico kibazo twahuye naco so rero ndakuvuga nti bari bafise objective zibiri zitandukanye zitandukanye nizo Rukundo FC yari ifise kubera ko biravye bari bagiye kuhiga kuvugwa bari bagiye guhiga gutsinda vraiment ico ni cari no mu mutwe ugiye uraraba analyste coach yatanguje biraboneka ko neza coach nawe yatugambaniye je nanje nibaza uyu mugabo biboneka ko abafana bari mu bisanzwe abafana bari hagiye ufite mvuze ngo coach yatugambaniye sivyo haru cyane gose hari abafana bari hagiye baje gushigikira baje baririmbye rero muri ko muratsindwa ni boni nabo benshi d'ailleurs muri ko muratsindwa no guhemukira umufana siko bita ya bavuga nako ntazi gukina bacha bavuga ati abasitari bacu ntibazi gukina kumbe nibibamba umufana agenda ajya babaye rego umufana ari umufana hajya no kutsibura imbuga itumugenzi we imuzibura kubera wewe umufana we natahura ngo ibyo bya content mubiki so nico cabaye mugabo sebo parce que mu byo bakora content ziba zirimo urumva bo biravana urukino bashaka kuba taruhaye agaciro nta gaciro vraiment baruhaye nk'ijyambere Coucou les amis, murabizi neza ni Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafseli comme nous sommes no maso y'inyana comme d'habitude welcome kuri micro muri kumwe na Link Arlene Alou hari wundi ari nyuma rero atigera aboneka Liam Promoter je banyita guys je banyita abakunzi ba Link Arlene Alou banyita Liam Promoter so nkaba tuzo turakorana nyine turakorana dernièrement nakoze kiganiro na Simbizi wasema vumba nibaza ko mwakiravye so nagomba tubasaba attention nagomba tubasabe mu cubahiro canyu mudufashe kugira subscribe mugira share musagize itabagenzi kubera ko ugize subscribe bituma abagenzi bawe bashobora kubona kino kiganiro tuba twabasangije so badukurikirana muri mu Burundi mu mihingo y'isi nezere ko bumeze neza turabaramukije batameze neza namwe mubandanye mwihangana so turashaka kubandanya tugatangura iki so no musere tuganira kuki tugiye soyage kuri match ya dimanche yabereye Igitega kubera ko twari twashoboye kwishikiraho twebwe vraiment twari twayishikiye kandi just byari biryoshe vraiment ari ibintu byiza cyane kandi biboneka ko byari byitabiriwe n'abantu isinzi s'il te plaît reka je ndabahurisa ko nk'umuntu ndarubaha je murazi yuko je ntazi kwikabusha just
hari abantu tukiyiza hari abantu benshi cyo ni cambere hari abantu vraiment isinzi benshi cyane gose so guys twebwe rero tugishika twarashitse kwanza turabura n'ahantu duca ego n'ukuntu abantu imirongo yari myinshi cyane bari batonze ari benshi ubwo rero bwa mbere twari twazimiye kubera ko twari twabuze entrée nziza cyo usanga tugiye kugira ubuyuwayi duciye muri entrée y'abafana imodoka twarimwo barayuzura taza kubaka video ngaha turi kumwe n'abase mavumba kumwe na Kim da Prince turi kumwe na Rich DJ Rich turi kumwe na Rinka Green Alu kumugwa media bose twari kumwe twaduze ego ibintu byari sawa cyane byari biryoshe kandi shaka kuvuga icambere bump se no gukeza kuko dutangure kwanza imatch yaritabirwa n'abantu isinze ndibaza ego vraiment abantu benshi cyane twongera dushimira abanyagitega ukuntu mwitabiriye bijya bintu ego vraiment baritanga mubahwe mugabo maze imisi mbona abapromoto bavuga ko bititabiriwe bapostinga udufoto guys ziya foto reko barapostinga bavuga ko ikirori kititabiriwe ni foto abasani bari bamaze gutsindwa abafana nyene za Manchester za Barcelona yo batsindwa uraze ko abafana baca bigumura ziya foto sizo ziya foto sizo za original ziri kwa Linkarlene alone ni muje kuri YouTube murabe video yose muraba abantu bari bahari wovuga ko vraiment abantu bavyitabiriye match rero ngiyo yatanguye neza igihe cy'isaha 10 saa 9 z'umuhinga muri minota uko niho muga rero attention Liam Rukundo FC bari bazi babanye babizi tuza kubigaruka ku Rukundo FC bari barokrise mwemwe mwari mwaguza abakinyi je bijya bintu zishaka kuvyemera bari baguza abakinyi hari agaterme twara dukoresha tukiri batoyi gusa rero hari ikintu je ntatahuye abakinyi bacu bari bafise imburujwa rega nico kintu kiratuma mwebwe abajuweri mutsindwa bacu voilà Rukundo FC yari mishana bwari ubuhungu buto bunyaruka bwumye twe natwe dukinisha abantu bafise ibida nta mujuweri akina afise inda imburujwa ahubwo byari bitera ubwo kocha wacu kubakinye twifiti kocha wacu sinzi kico kintu yari yakiravye jewe n'ukuri je ndumukocha noje ndabihewe ko zamuragira basama abdomani basi mumere munda nkayo wanje ahubwo we yashobeshi ni hatari era kugira amabya gusa rero mvuga kijya rujya rukino twarabuze umuntu witwa Dramati hariya kuri nimero 7 ego Dramati twaramubuze cyane gose cyane gose okay ndibaza tutashaka kuja mu rukino renyezina eka tuje mu rukino Rukundo FC bari bazi gukina babanye babizi aho gatamwe twagakoresha kera babanye babizi kandi ikintu jewe ntigeze nkunda Liam promoter we nawe twari kumwe tuvugana ukuri uravye ukuntu Landry promoter yego na Emerson baguma bidunda hasi atakintu na kimwe babaye tuvugana ukuri bo mu bisanzwe je kintu uvuga match ya dimanche ntitwari sanse kuyitsindwa vraiment twari gutsindwa bo ikintu kigaragara nuko abaririmbyi bari baduza afise objectif zitandukanye nizo Rukundo FC ifise voilà oya hariho rero abastar bagiye baje kwiyerekana just showbiz mu kibuga navuga rene ko ndavuga Rukundo FC afise objectif yo gutsinda voilà be n'umukoca wabo boneka ko Rukundo FC ari team yari yarateguranye yari yariteguriye runo rukino ego frame ariko nirimbye aba all star bacu equipe yacu boneka ko neza rujye rukino hago bashaka kuruvyazamwo kuvugwa ko jewe just ishaka gutahura umuntu ashobora kwijyamika hasi atacabaye kugira uvugwe gusa muri micro ati Landry promoter araguye rero abaririmbyi bacu ntawo bihamya kuko je sindi mubiri wabo mugabo ntibitawise ukuntu ushobora gukira iminota ukuntu kuri na kimwe yarabaye none Landry promoter ntiyajyamye vraiment mumubona bo babyita guhiga content nuguhiga content kugira content kavuga ati kubera ko uravye cyangwa mubiba kubaririmbyi bose yo bishikira umwe cyarageze igihe numva nubwo navuga ati nirega mane ko abaramplace usanga muri
muri equipe baharuye bigenda gute bava bahera mu minota 10 ugasanga hajyamye 4 5 nta kintu bagishije nk'ico uzi ngo abantu bagiye kurondera intsinzi bagiye kurondera showbiz amaseri mu kibuga kweli nico kibazo twahuye naco so rero ndakuvuga nti bari bafise objective zibiri zitandukanye zitandukanye nizo Rukundo FC yari ifise kubera ko biravye bari bagiye kuhiga kuvugwa bari bagiye kuhiga gutsinda vraiment yo ico ni cari no mu mutwe ugiye uraraba na liste kocha yatanguje biraboneka ko neza kocha nawe yatugambaniye je nanje nibaze muga biboneka ko abafana bari mu bisanzwe abafana bari hagiye ufite mvuze ngo kocha yatugambaniye sivyo haru cyane gose hari abafana bari hagiye baje gushigikira baje baririmbye rero muri ko muratsindwa boni nabo benshi dayo muri ko muratsindwa no guhemukira umufana siko bite bavuga nako ntazi gukina bacha bavuga ati abasitari bacu ntibazi gukina kumbe n'ibibamba umufana agenda ajya babaye rego umufana ari umufana hajya no kutsibura imbuga itumugenzi we imuzibura kubera wiwe umufana we natahura ngo ibyo bya content mubiki so nico cabaye mugabo sebo parce que mu byo bakora content ziba zirimo urumva bo biravana Rukino barashaka kuba taruhaye agaciro nta gaciro vraiment baruhaye nk'ijyambere sibyo Rukino rwa mbere ngo rwari ruryoshe kino rwa mbere rwari rukaze sinzi ko ari uko barukiniye Bujumbura si kesi yo gukinira Bujumbura navyo birashoboka kubera ko muri imvye arashobora iyo wagiye nko hanze cyangwa uvuga ati kugira bambone abino kubera ko arashobora kuvuga ati je Bujumbura ni muhira ngabo ngiye Gitega nkeneye abafana ahajya bambone usanga rero biko bituma yigirani baba basanzwe bafise ahubwo iyo bakina neza ahubwo rero niho bari gutana abafana babo baryohiwe none yaro kijya kintu kocha yagize cyo gutanguza liste nkijya kijya kintu kocha yagize cyo gutanguza liste nkijya kuko tuko turabiraba liste yatanguye vraiment ntiyari fort ntiyari forte cyane kubera ko liste yatanguje tuboneka ko nta nguvu bari bakora bishaka Linoji gutera umupira cara ukabona idrede gusa abona idrede gusa ndagusavye ko kumwe my god rum ariko reka dushime ikintu rero cagiye kunjohera nukuntu mite ya mbere irangiye bagiye baduhamagarira abastar bose kugira ngo baramutse abafana babo barahereye kuri Satbi Bface kanu keza cyane gose ba Alvin Smith ba DJ Philbright ba Kelina ba Iritina Vania kubatamuzi Iritina ari indirimbo na Big Fizza itwa Midalo ego ba Masterland umva nyene ni ibintu nyene ba Pro ni ibintu nyene byari biryoshye kandi tugera dukeza Pro Jamie Pro kijya kintu yateguye vraiment ni kintu kizima ni ciza ni cyane gose vraiment Ami Pro ego nakajya kaide ko kuvuga ati reka mamagara baririmbye baramutse abafana babo nakantu keza rero mugabo nta kintu je cagiye kuntwenza mugabo bansi nticantwegeje kuko ni ibintu bicika ari abantu badashobora kwigumya abafana byari bananiye kwigumya barashwa baduka baravyo bari abafana nabo muzoze mwikebuka urukundo mufitiye abaririmbye bacu barashwa ego frame barashwa badutse mu kibuga na je ndagira ubwoba ari mite ya mbere na mite ya kabiri tutarayikina vraiment abafana bo kwica umuntu ego vraiment byari biryoshe no kuri so jewe rero kajya kantu Satbi kajya kantu yagize kutujongera wakabonye gute Satbi ingiye yatanguye terrorisme terabwoba amajongre amagalinchi urazitse galinchi ni kujya kuntu utera umupira amaguru kayaduzuka kwita ukacutanguza inyo attention rero jewe Satbi niwe acinjira Cristiano Ronaldo nitoragera aho yaragomba kurugombora bakibamagara ze kuramutsa bakiza kajya kantu yagize udupasi na Bface barahana udupasi avuga ati bana bahungu ni kibazo urumva nta muntu numwe atagiye ku mupira kweri ngatera urumva cyangwa ibi kibazo rero
Kaya kantu nakabe baramagaye Kerina baramagara baririmbyi bose baramukanya abantu. Haca hinjira rero Cristiano Ronaldo ari we Satsby. Iyo ni mita ya kabiri. Mita ya kabiri. Ati abafana bose rero ngira nje narabibonye abantu badukurikirana mita ya mbere urukino rwarangiye badukubise bitatu. Sirebuka neza bwo uje mita ya mbere umenga yaheze ari kimwe ari bibiri simenga ari kimwe ku busa sinibaza ibintu nk'ivyo mugabo urukino rwarangiye ari bitatu bya All Star bya Urukundo FC n'ubusa bwa All Star. Mita ya kabiri irageze. Mita ya kabiri ngirinjiye. Satsby nawe baramwinjije. Twe twari tudati Cristiano Ronaldo naingiye asha uyu rero turagombora. Kuko abafana bose rero nabonye bagite turagombora abantu bose ngo turagomboye Satsby ngo arinjiye. Nta kintu cyagiye kuntwera. Rero bivanye n'ibintu yari yagize muri mita ariko baramupresenta. Cyahenze kaje kwica umunyagihugu. Abantu bose niko bari bazi. Kuko yarinjiye injira ku ma speed menshi nyene. Ateye ubwoba. Satsby rero yatangwa gucenga umukinnyi ataranamushikira. Yatangura gutera ikorosi. Wari umukinnyi ari hariya. Satsby yatangura kwikata amakorosi wenyene. Nk'umwana nyine karifurahisha nyene umupira. Yagize mugabo ni Cristiano kabisa. Okay. Satsby nguyo acha imarira 10 minutes mu kibuga acha risokera raja ko kagiye agira pre Satsby yasoza agira pre amapumo agira turiki none bijye bintu tuvyite gute tuvuga no kuri wewe birashika muri football birashika muri football mu gihe utamenyere kugira tize yo kwiruka kandi bazi ko abaririmbyi bacu usanga kenshi kwiruka mareka kwiruhisha n'izo 10 minutes kwiruka atari kirenga rero baje 10 minutes zaraheze Satsby umubiri waramubwira ati muhungu wanje ukarenza zidogre urapira mu kibuga Tansira duga. Uca birangira umuhungu. Yisabiye kuvayo. Yego vraiment. Bore kare tumukeze Satsby yerekanye yaragiye abafana. Yarakinye bien. Urukino cyarurangira. Yarakoze. Nguye rero urukino rero ngo rurarangiye. Cyarurangira nuze nyamipura arafata ijambo. Yaravuze ijambo. Abantu bamufashije iki abantu bari haje bamufashije. Cyarurangira dusohotse tugiye. Tugiye muri reception. Reception rero guys. Reception rero ngaho rero ngo turavuye tuva tugiye muri reception. Je narinzi yuko ikintu cambere reka kwanza ntangura kuri Simbizi. Guys, Simbizi yaraje arahaseruka. Simbizi yaraje. Kandi yinjira abastar bari bamaze kwicara. Twe twagiye abastar bamaze kwicara turinjira twasa nabinjiye ijyanyuma. Simbizi yarafashwe nabi. Ntivyanyoheye. Simbizi yarakubaguwe muri reception. Bodyguard iki bodyguard guys no mona ko Simbizi kwera akuriye gusohorwa. Ibaze vrai. None uba wiyumviriye basikurungi ku bodyguard ngo aje gusohora. Mwe wamuza akamaro ka Simbizi. Ari ibintu bitangaje nyene umuntu nyene adashobora no kwihanganira. So guys, rero muraza akamaro ka Simbizi wasema vumba mu. Yaba bakazi. Hari abantu bagikekeranya ntuka ku kamaro k'umuntu. Simbizi rero arakubaguwe. Baramukubaguye. Kandi amatwa dusumira ko twitware hajya Hussein kuno yatanguye umuntu yatumye mu bodyguard ni Alvin Smith. Nande ndayifitiye ubuhamya. Simbizi wasema vumba. Rero je nta kintu cangyoheye kubera ko Simbizi amaze kuryubaka kandi akundwa. Sivyo? Abandi ba bodyguard yamusaba ubwa mbere yahatswe gukubitwa. Abandi ba bodyguard kwije mu mutwe wewe wesha uratwicira isoko bacamusubiza ndani baramwinjiza. Je rero ico kintu carangyoheye cyane. Haya mwe muratubona Aruni mtu wa kukamera tu. Kandi yari yambaye mask ku bantu bari hajya abashobora kumumenya. Maski atashira ko agakapisho. Jewe antuka muri reception nta muntu yavuga je ko yambonye. Ko nta muntu numwe yaradistire yanje ninjiranye. Ari kujya kuntu abastar bari biciye mu tugwi wabibonye gute? Ico kintu ro nanje nishe nagira mvugeko. Abastar narinzi yuko ari abantu ba mbere bafitaniye urukundo. Ariko nasanze ari zero. Utugwi. Nabantu bicara utugwi.
kandi niko vyamye kubi hajya niko vyamye jewe narabibwirwa avant yuko abastar bicarwa utugwi ariko ejo narababaye gushika yaho numva ko ku mutima numva ndakomeretse impamvu ubu abastar bongaha mu Burundi mudatera imbere niki nta rukundo mufitaniye na gato utugwi jewe ico kintu carambabaje vraiment ndakomeretse kuko bagikosora kubera ko muziki ni ikintu gihuza abantu kandi reka dushimire n'Imana yuko kuko hajya uravye simbizi kuntu ahara je ndamuzi kubona batagwanye canke bakomeretsanye oya simbizi n'umunyamahoro ahubwo aravuga gusa mugana shaka kutariko voilà simbizi n'umunyamahoro kandi nta kiba bipfuriza iterambere rero je twarashoboye gukurana na simbizi ndamuzi jewe nshaka ndamivuge Alvine kuramwe inzigo muri industry urumva warerekanye inzigo man so toshaka gusezera ariko reka ikiganiro tubishimira Imana kata washoboye kubabara ngo bakomeretsanye kandi nizere yuko amabifu yahereye hajyanye na tabifu ntagwanko ruba ruhari tu n'urukundo gusa kandi ikindi naco no ba conseil mushire urukundo hamwe sawa mushire urukundo hamwe abakunzi bari Inkaklene yalu mugume mugira subscribe rero ya mugire subscribe murabona ko ari umwigema ari ku kivi ari ku kivi ariko arakora nanjye nafashe mikoro kugira ndamusupportinga ariko arakora bien sûr merci see you